Abenshi bakomeje kwibaza niba shampiyona y'Abongereza English Premier League ikundira amafaranga ari muri shampiyona cyangwa se ari itangazamakuru rikabiriza, nyamara mu kibuga nta kigenda. Amakipe agera kuri 6 yarahagarariye shampiyona y'Abongereza muri Champions League, abiri yonyine niyo yabashije kugera mu kino kimwe cya kane kirangiza, yo n'ayandi ni Arsenal na Liverpool. Ikipe ya Arsenal yabigezeho nyuma yo gusezerera Bayern Leverkusen mu Budage kuri aggregate cyangwa se nivuga aggregate mu giterane cy'imikino ibiri yombi ku bitego 3-1. Ikipe ya Liverpool nayo yabigezeho nyuma yo gusezerera Galatasaray yo muri Turkiya ku bitego bigera kuri 4-1. Nawe ekipe zindi zasezerewe zinyagiwe, by'umwihariko dore kuri Chelsea yasezerewe na Paris Saint-Germain ku bitego bigera ku 8-3 mu mikino ibiri yombi. Naho ekipe ya Manchester City yatsinzwe na Real Madrid imikino ibiri yombi ku giteranyo cy'ibitego bigera kuri 5-1. Naho Tottenham Hotspur nayo yasezerewe na Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne ku bitego bigera kuri 7-5. Newcastle nayo ni imwe mu zandagajwe na FC Barcelona yo muri Espagne ku bitego bigera kuri 8-3. Inkuru y'urukundo rwa Bodo Glimt, imwe makipe yatunguranye agakundwa na benshi, yarangijwe n'ikipe ya Sporting Lisbon nyuma yo gutsinda Sporting 3-0 mu kino ubanza. Sporting yakoze comeback itsinda ibitego 5-3. Inkuru y'urukundo irangirira aho ngaho. Ikipe Bayern Munich nayo yisasiye ikipe ya Atalanta Belgrade inyagira ibitego bigera ku 10-2 mu mikino ibiri yombi. Tombora kimwe cya kane kirangiza asize imwe imikino izabe kumakomera irimo nguzahuza Bayern na Real Madrid, Barcelona na Atletico Madrid, Paris Saint-Germain na Liverpool, Arsenal na Sporting. Niyo yamerwe kuzakora igikombe cy'umwaka. Twigendere ni tukajana Bruce Ciao.